Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Abaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene so Ntakarutimana Eric mu kiganiro cya Saveur Divine. Turashimiye Imana mushobora byose yongeye duha umwanya kugira ngo tuvugane ijambo ryayo. Imana yacu nishimwe. Turi kuri ijambo rero rivuga ngo turi mu bihe bya nyuma, turi mu bihe cyangwa turi mu bihe by'iherezo. Hari amajambo dusanga mu cete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3, turahera ku murongo wa 1 dushike ku murongo wa 5. Indanzi y'amajambo ivuga ngo ibizuba mu gihe cy'iherezo, ariko umenya yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wame watera ibitugu. Imana yacu nishimwe. Aya majambo Paulo yandikira Timoteyo nk'umuntu yabwiye ubutumwa, nk'uyi yafashije kugira ngo ashobore kwakira umwami Yesu, nk'umunyeshure wiwe nk'uyigishije. Ariko kandi Timoteyo nawe yaramaze gukura, ageze ku rugezo gukorera Imana. Paulo aramwandikira amajambo amuhanura, amwibutsa mu gihe cyezwe n'ibyo bimeze. Natwe amajambo bene data ariko dushikako nk'abantu tumaze igihe tuganira muri Saveur Divine vy'Imana, tuvugana amajambo y'Imana, kandi abumvise amajambo benshi, bamwe barakuze, bamwe arimwe abakozi b'Imana, abandi babwira ijambo ry'Imana, abandi biciye mu kiganiro Saveur Divine. Rero aya majambo yongeye tuzako natwe kugira ngo tuyamenye, tumenye mbega igihe cy'iherezo bizoba bimeze gute. Rero aya majambo atwereka ibihe turimwo, ibihe byaratushikeze ko, ibihe by'iherezo twaramaze kubishikamwo, ndetse turi no muri vyo. Imana kidufashe cyane, kuko abantu ibintu byose tubonye byose byarabaye, byose birahari. Turavye mu kibano aho tubaye, mu bagenzi, mu nshuti n'ababanyi, ibi byose turabibona. Turabona abantu birarira, abantu badakundana, abantu bikunda gusa, abantu bakunda amahera gusa, abantu bibona badakunda babo, abantu bikunda bonyene ubwabo, ni inkazi, ibirandamuke, abantu batuzura, abantu hanura ntibemere, abantu bereka icyo bakiye gukora ntibavyemere. Ni ukuvuga zose turamaze kubibona. Aya majambo urayisomera nawe, ari mu gice cya 3 kuva ku murongo wa 1. Timoteyo wa 2 igice cya 3 kuva ku murongo wa 1 kumana gushika ku murongo wa 5. Niyo ravuga amajambo. Ariko Paulo acabwira rero Timoteyo ijambo rikomeye cyane ku murongo wa 5, havuga ngo bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Ni ukuvuga ishusho yabo bagaragaza ko umenga barasenga. Uyu munsi ibice byinshi kwijana barasenga, barinjira amashengero, batora amabibiriya, bakabona ko bari bugiye gusenga, ndetse bakora n'ibikorwa by'Imana bimwe bitandukanye, ariko wabarabe imibereho yabo, warabe ingene babayeho, ukwikunda kuri muri bo, ugukunda amahera kuri bo, inkazi, umukore we gato umubwire akantu katamushimije gatoyi, urabe ingene akara, urabe ingene ahinduka, ugasanga
nta kubaha imana kuri muri bo. Rero ngo bagaragaza ishusho y'ukubaha imana ariko ngo bahakana ubushobozi bwayo, bahakana ubushobozi bw'Imana. Ni ukuvuga ubushobozi bw'Imana ntibigera bubahindura, ntibigera bemera guhinduka, kandi ijambo ry'Imana bararyumva ku munsi ndetse no kugigisha nabo bakagyigisha, ariko ngo ntibigera bahinduka. Bahakana ubushobozi bw'Imana mu kutabwakira. Imana iratanga ibikenewe byose, igacisha mu bakozi bayo ijambo ry'Imana, birirwa barasigura ku maradiyo, ku mateleviziyo, ku matelefone, ku ma YouTube, amajambo y'Imana ariko aravugwa buri munsi. Ariko abantu bameze gutyo bahakana ubushobozi bw'Imana, ntibigera bemera guhinduka, ntibugurura imitima yabo ngo bemere guhinduka, bahebe kameremere yabo, bakire Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo abahindure. Naho bagira ngo bagaragaza ngo kubaha Imana, baraje mu masengero ariko nta guhinduka kuba muri bo. Rero Imana idufasha, idusaba ko dukwiye guhinduka, twemere ubushobozi bw'Imana kugira ngo muri twebwe inka zivemwo, ubuhinzi gukara bivemwo, kudashima bivemwo, kunegura ivy'Imana bivemwo, kuba ibirandamuke bituvemwo, ishavu ry'inkazi tuvemwo, kudakunde ivyiza bituvemwo. Tuba abantu bahindutse by'ukuri, bakunda ivy'Imana, bakenda ubushobozi bwayo, tukemera guhinduka. Rero aravuga amajambo ngo ni mu gihe c'iherezo ingene abantu bazoba bameze, ibizoba biriko biraba mu gihe c'iherezo. Ivyo byose rero turabibona mu kibano cacu. Tumenye yuko turi mu gihe c'iherezo bene data. Igihe c'iherezo cyaradushitseko, turi mu bihe vya nyuma. Hanyuma aracyamugira ngo abantu bameze batyo uzohore ubatera ibitugu. Kubatera ibitugu no kuvuga abantu bameze batyo nubahe ikibanza, niwo muhanura ukabona aranse, mureke yakumuha ikibanza, kuko muri bo ubushobozi bw'Imana ntibigera babwemera, ntibemera guhinduka. Rero abo bantu Timoteyo ahanurwa ngo abatera ibitugu. Nawe uri jambo rigugezeko. Abo bantu bameze batyo ntubagira abagenzi, kuko niba bagira abagenzi bawe nawe bazoguhindura, imwemu yabo izokwandukira imwemu yawe, hanyuma nawe usange wahindutse, usange kwifata nkabo, usange muri wewe warukorera Imana, uburyo bwawe wabutanga kugira ngo bukorere Imana, haca bakwikunda, habe gukunda amafaranga, habe kutigarura muri wewe, habe kudashima. Ni kuvuga iyo mwemu y'abantu uzahusanga yakwandukiye. Rero mwene data, abantu nk'abo wame ubatera ibitugu. Imana ishimwe. Nawe uri jambo rikugezeko, abantu nk'abo wamubatera ibitugu, ntibigere ubagira abagenzi, nibaye mu buzima bwawe, ntubaye ikibanza mu buzima bwawe. Niwamuhanura ukabona aranse, uramusengera, ariko ntumugira umugenzi, kuko uramugira umugenzi muzomatana karamata, hama nawe usanga yaguhinduye imwemu yiwe, inyo y'imwemu yawe usanga wasubiye inyuma. Mwene data, wakira umwami Yesu nihabe guhinduka muri wewe. Ibintu vyirinde, kuko abantu ibintu bigaragara ivyo bakunda n'ibiri muri bo ni vy'inosi. Ivyo kuri inosi navyo tuzobisigaho, nta na kimwe tuzotwara. Abakunda amafaranga bazoyasigaho, abakunda kwikunda, abikunda badakunda babo, ivyo byose bizosigara ngaha. Ariko dufise iwacu mw'ijuru, dufise tuzoja, kuko aho kuri inosi tuba umwanya muto, hanyuma tuvuye ngaha harahandi tuja. Umuntu ntapfa ahubwo arimuka. Imana ishimwe, kuko igihe Imana yari mu muntu yaramuremye umumba mu vyondo, hanyuma ukimushiramwo imwemu yayo. Iyo mwemu rero ikuvamwo, iyo upfuye ikuvamwo igasubira kuba yitanze, hanyuma wa mubiri navyo ugasubira mu vyondo iyo wavuye. Imana ishimwe cyane. Dutahurira ibanga, tumenye yuko kuri inosi ntabwo ari wacu. Rero tumenye ibihe turimwo nibihe vy'iherezo, nibitunyohe, nibidutware, ahubwo habi guhinduka gose no gukunda Kristo, no gusenga cyane, no gusoma ijambo ry'Imana. Tumenye ibihe turimwo bene data. Imana ibahezagira umvise ijambo, ndagusengera ngo uhinduke, ndagusengera ngo abantu nk'aba niba bari mu kibano cyawe mu buzima bwawe wamubatera ibitugu, kugira ngo ushobore kumatana na Kristo, habe guhinduka gose. Imana ibahezagire. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen.